kandi ibi ni ibintu bisambura cyane imiryango, ni ibintu bisambura imitima y'abantu, ni ibintu bibabaza cyane bigenda bigatusha ku buryo usanga nabo tuvukana barashikirwa na discrimination y'uwanje, ugasanga nko mu bahungu twavukana hariho bagiye kuresha ukumva avuga ati ujya we ntuje kumugira avukana n'abanyamwema nawe uzohava bavyara cyangwa ugasanga umukobwa tuvukana umuntu aje kumuresha cyamubwira ati na wewe naho ugize amubwira ati tuvukana nabajya usanga nimba bari bagize aciyamo amukwepa kubera no kuvuga n'uruntu rw'uruhererekane mu kibano cyo gituma ibyo twigisha ni ibintu bisanzwe cyane kuri ngira ni yindi naye tuzogaruka kuvuga antuka uno munsi nta birebire ndashika ko aho ngeze ndashima Imana ndanezerewe nyene uko biri na mama uno munsi nta regret gituma yaramvyaye rero nje gituma n'abandi bavyeyi bamenye si ikintu cyo kuregreta n'umuntu ashobora gukora nk'ivyo abandi bokora n'umuntu aciye ubwenge nyamwema n'umuntu ashobora afashijwe yiyegerejwe n'umuntu w'umuhanga nawe nyene nk'abandi bose rero wewe ubona nyene kuri kurabakumira wewe ubona yuko uri kurababwira ico ushatse ubona yuko batreta nabi wotreta abavyeyi nabi menya yuko nawe jonejo bundi ushobora kumuvyara canke abana biwawe canke abuzukuru bawe bakamuronka mbega uzoca ubigenza gute mwaramutse canke mwiriwe mwese bivanye naho muturaba muri abari ngaha mu gihugu c'u Burundi canke abari hanze yacu muri diaspora ariko bumvira ururimi rw'ikirundi turabahaye ikaze rero muri kino kiganiro musanzwe mukunda cane murakimenyereye ni kiganiro citwa ubuzima bwanje urugendo rwanje my life my journey nkuko mubibona rero turi ngaha nyene muhira si muri studio ni muri jardin ngaha nyene muhiri wanje nkaba ngerageza kubazanira abatumire badasanzwe bashobora kugira ico badusangije mu byo baciyemo mu buzima bwabo uno musi rero mfise abatumire beza abatumire nagiye mpura nabo mu buzima ndavuga nti uno musi ndababazanire bashobore nabo nyene kutuganiriza reka rero ndabaha ikaze abatumire bacu ego batwidondore batubwire amazina ndikoze cyane Constance Katihabwa ego nawewe Imana Marie Therese ego mupfaniki ku batabazi uno munsi tubabwire icyo mupfana kubera urumva babona muri ngaha mugabo ntibaza ati Constance nujya yicaye hambavu ninde mama wa Constance ego ego ni mama wanje nkunda cyane ego uno munsi rero ni ibintu bidasanzwe ni ikiganiro kidasanzwe kuko Constance namumenye haraheze nk'imyaka 2 twahujijwe n'ibintu byo gukorera nyene mu kibano twitangira abandi hama ndamubwira nti Constance uri umuntu adasanzwe cyane wari ukwiye gusangiza abandi bantu ubuzima bwawe ibyo waciyemwo nkuko mubibona Constance ni umumama agendana novuga yuko abana ni mu kirundi tuvyita ngo n'umunyamwema no kuvuga ko umubiri wiwe uratandukanye n'uwacu kubera ko hariho melanine yabuze akiri mu mbanyi ya mama wiwe hama acaravuka asuku rero si bintu bitangaje n'abantu tubana nabo muri mu kibano nico gituma twavuze ati tumuhamagare cyane duhamagare n'umuvyeyi we yamwibarutse ko we muramubona yuko si umunyamwema n'umuntu yaronse ijya melanine arayifise tumuhamagare rero tumubaze ingene vyagenze reka rero tuze guhera kuri mama wiwe atubwire igihe yari yibungenze Constance hama hakagera igihe cyo kwibaruka vyagenze gute
yari imbanyi idasanzwe canke Constance n'umwana wawe wa kangahe? Murakoze. Jewe urumva Constance nyine namurose umwana n'abandi kuko Constance yari umwana agira 4. Ego. Urumva abana ba mbere abana nyine b'inzobe bisanzwe nyine abo bavukana. Abahungu 3 nawe rero abonetse ari umukobwa acaboneka abonetse ari umukobwa Constance acaza ari umunyamwema. Hanyuma numva ndamwibungenze nyine umwibungenze ntavyo waruzi kuzovyara. Imbanyi ni nka kurya nyine cy'umuvyeyi yibungenga nta kintu na kimwe yumva gihinduka. Ico gihe rero kubera haheze iminsi ibintu vyo kuja ku mavuriro gupimisha imbanyi byari bihari, kuja mu ma ecographe navyo twari bwamenye. Ego. Hama nyine wararindira igihe Imana nyine itegetse ati umwana aravuka, Imana iguhaye kakira. Ego. Rero iyo mbanyi uratubwiye ko yari imbanyi isanzwe igira 4, kandi yari imbanyi watwaye nk'izindi. Hama rero twagira tukubaze umunsi uja kwa muganga kwibaruka, hama abaganga bariko barakwakira baca barabona uwo mwana Constance, bavyakiriye gute? Nawe bamukweretse byagenze gute? Hama na papa wiwe no mu muryango utubwire vyose ingene ivuka ryiwe mwaryakiriye. Ndakubwira ko kwa muganga ati twebwe ntitwari byo kwa muganga ntitwabyihutira kuko twari ahantu tutashobora guca dushika kwa muganga n'ingoga. Nyene wararindiye nyene Imana ikagufasha aho uri, ugahamagara umuvyeyi wawe mukaba muri kumwe. Kuko abamama bo hambere aho bari abantu nyene baza ko bari bazi ubwenge bw'ukuntu nyene bazi ukuntu bakira abana ariko baravuka. Jewe nari kumwe na mama wanje na mabuku. Yego. Hama niho rero nyene Imana iradufasha nyene bemeze numva nyene ko hageze nyene igihe cyo kwibaruka. Ndababwira nyene tuba kumwe. Hama Imana iradufasha turamuronsa umwana. Mugabo tukatubona aje afise irangi ryera cyane. Avuga ati ni inzobe nyinshi azohinduka. Mugabo hakaba rero abo mu kibano nabo bakaza baraza kundaba. Ego. Bababwira ati yarayavyaye. Baza kundaba nabereka umwana agakanguka. Bakangutse nanje nkaca numva none ni biki. Bakanguka. Bagaca bambwira ntaco ni umwana nk'abandi ntaco wowe raba uhindure uzuramusiga ibi iyo mishatsi izohinduka, raba umusiga ibi umwana umubiri uzohinduka ahinduke yirabure. Nanje nkibaza nyene ati kubera ari byo bishitse ubwa mbere ntavyo nari bwabone. Nibaza yuko bariko barambesha. Nanje igihe kimwe rero ndafashe ivyo bambwiye ngo nifate icanda ngo ndarivugute ngo ndarivange ngo nimpuzeya ngo isige kumpuzeya ku nkono ntekamwe. Ego. Ngo mpeze ndamusige. Haheze akanya ngo ndamwoze ngo usanga ngo yahindutse ngo umubiri wahindutse. Aho hari haheze nk'imisi ngahe? Nk'imisi yaje umuntu atanguye kuvuga atari karoza umwana. Ego. Mwoze hama uca umusiga ivyo hama uzusanga yahindutse. Itura ya mbere ndabigize aho ndamujyamitse nkaca asanga cyo namujyamitse ko noneho navyo vyacafuye. Kuko yari imivyiro yo ku nkono. Ibintu bariko barambesha.
nkaca ndamwoza aho nyene nkaca ndabimukurako nkabona aguma asa neza ubugira kabiri bariko barambwira ngo uramujana ngo mubatwa ngo hagira ngo bahejeje guturira inkono ngo bamushireko ngo ivyo bakoresha vy'inkono vyabo n'izingene banavyitanga ngo hagira ngo ariko barakura y'inkono ngo bamushireko ngo ibintu ngo bahindukishe inkono ngo nawe bacahinduka ndavuga ati muriko murambesha kuko ibyo mumbwira byose iki ni kiremwa c'Imana uko Imana yamuremye niyo ishobora kumuhindura jewe nta kintu na kimwe nzoshobora kumushyirako Imana niyo ashaka ko ahinduka azohinduka adahindutse nibera uko nyene nzomutunga uko Imana yamuhaye yego mugabo mbere ncanda bagumukana yego n'ubu uzoza kumuraba ntawe nzomwereka bagenda babwirana ngo muze murabe ngo kwa naka ngo habonetse igitangaro ngo havutse ngo umuzungu ngo mbega bavuga ngo havutse ngo umuditimu bavuga ngo umudimu ni nk'umuntu avanze umwirabure n'umuzungu mu bisanzwe nibo bita abadimudimu ngo naka ngo havutse umudimu nanje bakaza rero bamwe ngo twereke umwana nkababwira ibyo basuma urusaku kugira ivyo babwiwe bavyibonere n'amaso nawe ndabereka abo neretse ibyo ariko barambesha nabibonye nigumiruko Imana nizomuhindura nigumiruko nawe ndabereka baca bagenda bashavuye ngo usanga ngo tukurangiye ngo ibintu byo kugirira akamaro yego ndazi ko mwebwe mutari Imana ari wewe wari wamaze kubona yuko umwana arakwije ibihimba vyose umuravye kuva ku mutwe ushaka ku ntoki ikirenge arakomeye nta na hamwe atari ubwo urukoba uruhu rutirabura rutariko ruraza kuko nibaza ko uruhu rw'umubebe akivuka rurera cyane natwe abirabure mugabo haheze nk'imisi 3 4 5 7 ucubona ruhinduka n'imishatsi igahinduka ikaba yirabura ariko ibindi byose byari bikomeye kiretse nyene uko atari karahinduka ego kandi akivuka usanga ufise akurere ka shokora ego ati izo ziragenda yirabura ego imisi igenda irahera umushatsi ugenda utera uhinduka mbega ukuri kuramwoza usanga nyine acabandanya wa mushatsi mwenge uriko urawukuramwo yakurereza ego rero dushaka kumenya warubana na papa w'ibibondo vyawe wewe vyaciye bigenda gute mabukwe wawe nabo bondi bose mu muryango vyaciye bigenda gute bamwe nyene baciye bikumira bashaka kumera nk'abatashaka no kunyegera mabukwe ariko ivyo vyagiye gushika hari iminsi mabukwe aba baramukazanje nyene bashaka kucumengo barantiye sikuvuga kuntinya ahubwo kunena bashatse nko gushaka kunena bashatse kumengo barantiye hama mugabo databukwe bakaja kuvuga amajambo acabahoza ngo ni mumureke ngo ni umwana nk'abandi ngo uyo ngo ni na muzungu yagarutse akavuga ngo ni na muzungu yagarutse mugabo ntavuga ati yarigeze kuba urumva ico nico twagira tumenye mu muryango yaba wa papa wiwe canke wiwanyu hoba nyene haba harigeze kuba umuntu yavukanye ubunyamweme wumva umuryango wo kwa se wiwe niho hari havutse umunyamwema ko yari ngo inasenge wa sekuru inasenge
nasenge wa data bukwe ego ngo niwe yari nyamwinga ego urumva biri kure mbwa bitari kure nasenge wa data bukwe ari we sogokuru wiwe okay aho rero bashaza arababwira ati mumureke uwo ni na muzungu yagarutse uko rero bashaka kuza kumuraba basuma urusaku nanje nkabankira kuko nabonye ko batangiye kumbwira amajambo aryohera ego ayo majambo yari nk'ayahe nayo wumva mu kibano ngo navyaye igihume nk'ababonye ndiko ndamwosa bakaza kuraba ngo ngo cyangwa notinya ngo yonja kandi babona yuko none ari uruyoya umwana mutoya yonja gute ngo notinya ngo nyene ngo urakora ibere ukamuhani nkaca ndaberekera n'ico nyene nkamwosa bitegereza bagaca rero bagenda bashizwe papa wiwewe ntiyavuze ati amwiyegereza ati n'umukobwa wa mbere ndonse reka ndavyifatemwo gute yavyifashemwo gute je ukuntu yari ameze papa wiwe yari umuntu yari asanzwe anankarira nankarira mbega hamaze kuboneka uruhoresha mbona mengo bibaye ibindi yari asanzwe ankarira ni kunyegera mingo byari ibintu nyene bimugora ama nyene agatimbishaho yari umuntu nyene aguma arondera ibintu by'ubuzima naho hari iminsi yo hambere aho yari umuntu aguma agenda ko twabaye akagenda gufasha sekuru wiwe ego uwo mwana rero ariko arakura mugabo uriko uravuga ati umugabo wawe ntiyamubaye hafi cyane kubera yari asanzwe anakorera kure yo muhira yagenda mu gatondo akaza bugorobye ugasanga ashikiye no kunshwanira mu bintu nyene ntabona ko bikwiye ko ndishwanirwe umwanya umwe nanje ncakangura kubona umengo yahindutse mugabo ariko yari anasanzwe yari umuntu nyine agoye mbega gushika n'iyisaha uko angana kose n'umuntu agoye nyine asha twabanye nyine ku bintu bigoye by'ukuntu nyine byo bavuga ati kugereka ibuye ku rindi ego turabizi ibintu by'urugo no kubaka ntivyoroshe ariko abana rugo cyane cyane mwebwe bakera mwari muzi kubakira kwibanga ry'umukenyezi mugakenyerera kuri ivyo byose bigoye ego reka rero no tuvugishe Constance wumvise mama wakubwira ati mu muryango uvuka ababanyi aho yarabaye mu kibano byagenze ukunuko wewe rero urakura hama utangura rero sinzi ko wiravye mu kiyo mugabo ucurabona kuri kurakina n'abandi bana byari bimeze gute utanguye rero kwimenya ati ndatandukanye n'abandi bana wabimenyeshejwe niki je mu bisanzwe nk'eto nkuru mama ntazo yambwiye nkiri muto ego nagiye kubona nyene ko bwabundi ibintu bitandukanye ari uko umva daboro natanguye guca kenge tumaze kuza ino ibujumbura ego rero yaje nari gatonya umwana w'imyaka ine kuvuga ngeze maze kubona ko nja mu bandi bana nkabona baca bayiruka bakiruka canke bakavuga nyamwema bakaca batangura kundirimba ndakujya mu gitoke niho naciye mbona yewe mana yanje gabundi nkabiraba nkaca mbona umva ndiko ndabona ca ndabona n'igiki kindi ko bakavuga arakurya aragira iki icire ko mama wawe ntaza muvyare abana bakabigira ariko n'abakuze bakabigira
ugasanga nk'abandi ba mama nyene bariko barahamagara abana babo we naka urumva nari nkaho wasanga tubaye wasanga ndi nka ca kintu giteye ubwoba ukuvuga umwana akosheje baca bavuga ndahamagara naka arakurya mana yanje we ariko ga mama ivyo bintu waravyumva mu bandi mama bo mu kibano atumva nyene naje nkaca ndababwira ati ariko baje burya muri ko muraraba mbona yuko ariyo yobaje mubona ko yobaje none je namuvyaye ko atandi n'abakuru biwe bari ngaha abo bavukana ntaco mutera abana umutima mubi umwana nk'abandi niwe mureke yego ivyareka kubera yavutse rero atabaraguye buhoho vyofuma kuko amaze kuba bese mwaba muyihe quartier twaba ahantu ahantu twatanguye kuba nyene haje umwana atanguye kuza arashima aca gukina n'abandi ni mu ntuze yawe twabanje kuba mu Kanyosha tuva mu Kanyosha tuja mu Ziba tuja mu Buterere yego 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 bakamutinya hama nabo rero amaze guca akenge yashaka gukara yumva umuntu amubwira agaca ashaka kuja kuragwana umva wewe wabaye umuntu umwama wama uri kuramugwanirira nawe agaca ashaka nyene nawe nyene ku developa iyo instinct yo kwigwanirira siko ga Constance kwigwanira kubera ko hariho abiruka n'abandi bagira tendance yo kunyagresa ukabona bazanye nk'ibiti baracumise amaraso abandi nabo kabona baraje bagakorako canke abandi nabo bagatora amabuye bagatera umva naca niga strategy yo kwigwana cyane nico kintu umwana akibonye aca yigwanirira hanyuma nanje rero nkaca ndamubwira ikibazo rero baba bafise kukutabona hanyuma ako gaca ndamubwira nti reka wowe urabona ko naho uramukubita mu bwabo uragenda arakwibundira ku buryo utazabikura mubona aragukomeretsa yego ngiye mu ngorane uri kurava amaraso wagize igikomere canke bakugutera ahantu ushobora kumena ijisho bagire waciye rero wiga kumugumiza mu rupango canke mu nzu reka sinamugumiza mu nzu gusa kubera nta kintu jewe nari mfise kuva mbaye nta kintu nari mfise jewe nkora hari kuguma nyene ndabaguma kubera wamukurikiye yari umunyamwema okay ivyo twari kuza kubikubaza ariko urumva siwe wenyene mu nyuma haraja abandi waravanga ukavyara birabura nabera okay rero haragera aho utegerezwa kumwandikisha ku ishure twagomba tukubaze Constance mama wawe akujana ku ishure ubwa mbere urafise imyaka 6 utegeza gutangura uwa mbere ego ubu rero si bya bintu byo mu kibano abana baguma bagusotora bakujya ibintu bagukubita ubu rero utegereza kugenda wicarane nabo ku ishure byagenze gute tubwire experience yose wagize muri ntuze education yawe primaire byari ibintu bikomeye umunsi wa mbere washaka mama uwo munsi hajya burya waraje haje abo tuvukana nibo twagiye tujanye basaza bawe bajya bakuru nibo baje turajana rero nabo bategerezwa guca babanza kuja mu maklase yabo kuraba aho bicara iki jewe rero aho kwiga uwo munsi ishure ryarasivye habaye ishure kuri jewe kuko abana bose bace nabigisha bagaca bazira rimwe barantikuza bamwe bakavuza induru abandi bakiruka urumva nyene agakobwa gatoyi rero nije rero nari nateye induru nisabira kuja kwishuri bakuru banje wategereza nawe kuja kwishuri ndashaka kuja kwishuri nagiye washaka kera batangura ku myaka 7 je rero nasaze kuri 6 babonye ndabatorotse muhira barandondera barambura nakurikiye abandi yego mugabo igisharara nari mfise cyo kuja kwiga uwo munsi wamenga ashe sinzi n'ivyo njemo baritonda baranzomera
baritonda uwo munsi ingoma natahanye ntizagira uko zingana kuko uwo wese yagomba kugira experience kavuga ati nisazi muguye ko aca komereka baraguhaye umwana mwicarana hama bica bigenda gute umunsi wa mbere nta shure ryahabaye twagumye muri iyo ntuze rumva bigisha ugwanganga rw'abanyeshuri rwarabasumbye bose abigisha bamwe bakaza kumukura ko abana bariko baramuzunguruka okay bagirane nawe rero anyiraga aca yumva ubwoba yari yihe école primaire yari école primaire nyene yo kubuterera aho twiga yego twaba plutôt yego ubu imbege sigari buterera rero uwo munsi twarinze dutaha kuko urumva haba ari mu gitondo gushika 5:30 urumva sinigeze mponyora kirenge mu ishuri hanyuma hageze umva yagumye ari induru ndabaterifye ndabura iyo nja niyomva nabigisha ntibashobora kumetriza iyo situation biranka gose uwo munsi harinda hageranye no gutaha abana baca barakundura baramperekeza baguherekeza nyene muhira iyo utashe bagenda baravuza induru baririmba bagira iki byari ibintu ni journée vraiment terrible kabisa nabo ubuzima umengo ni nk'urubyino nawe bigaca bimushavuza yaje nyene ashavuye uwo munsi kandi wowe ntiwari kumuherekeza urumva iyo hageze umwana ko aja kwishura umuvyeyi aramurekura kuko abagiye mu yindi si akavuga ati ntukiri wa wundi mfungirana mu nzu ubugiye mu yindi si wewe rero ucuramenya kwigwanako umunsi wa kabiri wa gatatu indwi ya mbere wari wenyene kuri iryo shure uri umunyamwema ego ofete umunsi ugera kabiri abana baragize nyene turinjira mu ishuri mugabo zandurari zanduru baduta nyene ntuzeya barabakubita kera barakubitana yego barabakubita yego akanywafu turinjira twicara twicaye baratangura nyene barigisha mugabo recreation igeze yaba ari umwanya wanje nyene wari cauchemardesque yo mpore nukuri mpore oya nta na kimwe yego oya mugabo ce sont des souvenirs d'enfance mugabo qui vous ont traumatisé aussi oui hanyuma turiga hageze umva muri recreation vyaba nabi no gutaha nyene yego vyaba nabi ce sont des moments que watinya cyane kumusugira gatatu ntangura kuvuga rero ati nukuri jewe numva ntashaka kuja ku ishuri mbere hari amashamba menshi ari twaca ahantu nyene hariho henshi batari bwubake yego mbere hari ibikoko biranukira ndagerageza kuzana nyene des excuses kwiexpliquer mugabo tudafise ishingiro ubwira mama nabwira muhira nabo bahungu nyene tuvukana nk'abana nukuri hari ibikoko binukira jewe mbere n'abajya bana ndabashaka mbere n'abamadame sindabashaka kandi wari watanguranye amvi natanguye numva shaka kuko nagiye deja na kimwe gushika ku 10 nari ndabizi no kubiharura yo basazanje baranyigisha mu kurindira yuko utangura officiellement mugabo maze gutangura nukuri asha bwenge bwaciye budegera ndavuga ati naragize degu yego hanyuma rero mama maze kuvyumva ico yaciye akora yaciye kuvugana nabo bigisha yego nivyo nagira mvuge ne directeur umuyobozi w'iryo shure arababwira ati none uyu mwana bigende gute namwebwe ni mu mukingira hama bace bafata rero strategy abo basazanje bari hari babiri uwundi umwe yiga kure gato yo muhira umwe baca arabasabira umwe yige mu gitondo kuko indwi imwe twayiga vamidi yindi twayiga premidi rero basazanje umwe yacabwira obligation yo yiga vamidi uwiga vamidi uwiga premidi yaca ba oblige ko aza kwirirwa yicaranye nanje mu wabyo nivyo kugira ngo ankurikirane umwe nawe uyariga vamidi mu ndwi ikurikira nawe hageze ko niga premidi uwahora yiga vamidi nawe yacaza
akaba nyine umva bari aba bodyguard ibintu byari byakomeye byari byakomeye n'ukuri ego ubwo buzima rero turabubamwo uko urabubamwo na challenge y'abigisha banje nabo batari ba iby'amaso atavyo bari bazi umva ni kuvuga challenge z'umu albinos nazo bari bazi ego ntibatahura yuko ntabona kure umwana w'umwalbinos bari bwigere babona aja kw'ishuri ego kukumva bizanana n'ukuntu amaso adashobora kubona kure no kuzuba umuco mwinshi wewe rero kuraba wabona acagira gutya amaboko akagira ukuntu okay amaji ego ufite urumva niba ari lumiere nyinshi ego niba ije gupika ku maso rero gushira ko uku hariho n'ukuntu amaso agira uku no kuvuga umwana w'umu albinos kugira avuke nuko aba yabuze melanine haba depigmentation nta pigmentation agira y'urukoba y'amaso rétine ntuteye isplito yirabura rétine kwa n'imishatsi n'amapoire byose urumva nk'amaso yiwanje asa na brun ntabwaza yirabura rero burya bukomezi bwo kugira ngo ifixe na nerf optique kiteba kwidevelopa hazi ikintu cita nuze nystagmus amaso aguma giruko rero uko aguma giruko aba nta stabilité yo kugira ngo afixe neza image aba afise rero kugira uko amenga ndafashe rya jisho rireke kubikunde yuko nshobora kuraba kandi nongere nshire ko aga protection wa mucureke gupika ari mwinshi none mama ni wowe barakubwiye ati cumugurira rero amafime canke amarori mugabo umwana akiri muto kenshi navyo ntawe yaronka bibwira ubu rero uri kwishure abigisha bariko bamenyera buke barakwicaritse imbere kugira ngo ushobore kubona neza canke barakurindira kuko ndazi atanze interrogation abaha umwanya muyikoreramwo barakurindira buke kugira ngo ujane n'abandi canke wewe nyene ko wari ufise iyo intelligence idasanzwe warabitora en fait yumva ivyo nashoboye gutora nivyo biharuro nari nagize bari banyigishije mugabo nanje hari n'igihe baba bariko bariga n'ibintu vy'imizingi ndibuka igihe kimwe mama yaraje kundaba bariko bariga bijya ngo shira ngo mudu nakazingi hama bashiramo udukoni hama bagaca bwashiramo kajya gakare baba bashize ko nyene igiharuro ndakibona dukwego haruye tushira mu kambe bayita kazitizo tujya dukare ndabibona ndikamushifa jewe rero nkaca nigumira muri kimwe guteranya kimwe kuko ngiye imbere abana baca bavugiriza ari induru rimwe dukingiriye madame nawe agaca ari abana benshi nanje ndi umwe nawe nyumva ntiyabitahura ko ntabona katagati ati ja kwicara agaca subira mu kibanzo reke gukingira abandi bana nkacangira ubwoba bufatanye na bwa bwoba bwa babana na madame bacambira subira mu kibanzo reke gukingira abandi hanyuma nkaca ndibuka umusanya yacansubiza nyene ashira nko ku ntebe igira kane hanyuma urumva bariko bibereye muri ivyo nanje nkaba nibereye muri kimwe guteranya kimwe ndumva nabandi ntoyo gusa kuko sinaba mbona exactement narumva ko bari muri sije y'ibiharuro mugabo sinabona exactement ibyo bariko barakora ko sinaba nagiye imbere ngo ndabiraba uwo mwaka vraiment narawunaniye kuko urumva nabigisha ntabwo babaye flexible banyorohereze ariko maze kusubiramo umwaka bace bampindurira inyigisha wari uvuze mama wawe yaraje yaraje ico gihe asanga bari muri ivyo vy'imizingi nanje nibereye muri kimwe guteranya kimwe acarambye ngo rega ngo sivyo bariko baragira raba ivyo bariko baragira imbere si cyo kimwe n'ivyo uri kuragira nanje urumva amaze kuvuga ati ja mu kibanza subira mu kibanza madame avuze uko naca numva mpamutse umva abana prema barampamuye ku buryo nagenda menga umutima ndawutwariye mu ntoke umva kwisanzura ngo nsubire kumubwira ko noshaka kuja kuraba imbere byaca bingora rero mama yagaca avuga guzamura mureka amera nk'uja kuraba gatoya yarakuye ikirenge n'ubundi ntivyoroshe kuko nibaza ko nabo ba maîtresse banje vyabagoye kumetriza classe
y'abana bari baraho yego bamaze gusubiramwo umwaka w'ishure bampinduriye rero baca banshira ku wundi mwigisha kandi wewe nuno munsi aracariho washaka yitwa nde kugira ngo tumushimire yitwa Monsieur Jean yego aracahari yego nama niyumvira umunsi umwe ko nzojana ahantu tukakora ikiganiro nyene nukuri yaragize experience nziza nibuka cane sindaronka no kuri uburyo bwo kumushimira mugabo ari mu bantu ntwaye ku mutima yego Monsieur Jean ahuri Constance aragushimiye ku kuntu amaze kudubura wa mbere mu mwaka yari muri mu kirasi cawe wamwitwararitse ufite ukuntu yabigenjeje we yaciye akoresha strategy y'ijambo ry'Imana yego aca arigisha abana ati ngaha kwisi tura amashugwe jardin yirimwe amashugwe y'ibara rimwe isa neza bisaba ko haba harimo amabara menshi kugira ngo jardin isa neza katwigisha nyene akabicisha no mu karirimbo nyene karirimba nyene isi yacu namashugwe shugwe ego namashugwe donc babana bakumva yeti turi amashugwe y'Imana turi jardin y'Imana rero muri jardin y'Imana hateza ko amashugwe y'ubwoko butandukanye amabara atandukanye kugira ngo Imana iryoherwe nkuko natwe abantu turyoherwa dufise jardin y'amashugwe y'amabara atandukanye ego cyane rero nuwo rero ni ishugwe rimwe risharije jardin y'Imana abana mugabo aragaca ashiramwo n'akantu karigera kavuga ati uzokorako uzocumbwira gaca bajya utunuma yarakunda turya tunuma two gukebura abana abandi rero akabakubita nyene akanywa afite uzogukora kuzocumbwira ca numva rero nanje rero aranyiyegereje akambwira ati waciye urema kubibona egera ubirabe ca numva ndisanzuye nkagenda imbere bavuze aradukindiye kibanza mu murindi raheze ntateba rero mu kwiga yimura heze twaguma tujana imbere umva narasimba gusa Imana yaciye impingabirano fata ku mutwe cyane nkaca ndaba imbere nkagenda nkasoma nyene nka phrase yose kujya twatwo turiga kwandika mu ngane nkasoma phrase yose nkaca mpindukira kuko naho nayicara imbere ntibyakunda ko mbona kuri tableau hari ukuntu canke nagenda nkegera hari utuntu menga n'utubalko nyene utu escalier nyene nashobora gushira ka escalier nyene kugira ngo ushikire ikibaho naca nshirako ikaye ku ka escalier nkaca mfukama hasi nkunama nkabiraba ahandi naho bitabona neza nkahaguruka nkagenda nkamukurikira nkasoma ariko arandika nkaca ngaruka nkunama nkandika siniga nicaye hasi yego hanyuma rero ico gihe carabona ko amaye ubwo bwisanzure bwose nkabiraba nkabikurikirana ico gihe vraiment ndibuka igice ca mbere nabaye wa kabiri cararyoherwa ca ndagira na handwriter nziza ni kuvuga kaza karaba ka écriture kanja ka camagara abandi bigisha ngo murabe wa mwana baza bakaraba amanota nyene ndiko ndaronka niki donc umva ico kwiyumvira yuko nari naranadubuye nyene ko noba ndiko ndanasubiramwo byo ntibabiravye barabona ati wa mwana finalement ni ncabwenge anaciye ubwenge kandi nyene bangirira ko experience erega mu mutwe yarameze nk'abandi ivyari inzitizi byari uko kubona nivyo byose byamutuma yikumira nivyo byari inzitizi ubundi mu mutwe wari umuzi ko no umuvyeyi yavya yaramenye umwana wanje ati ni ncabwenge n'utunakora mu nzu ubumubona rero uriga primaire secondaire wayize secondaire nyene baco gihe twarakora amakonkuru byari byoroshe narakoze ndivanye yo bwava nyene kugira ngo donka yarise yego donka yakoreje nyene nta kibazo canja kuri lycée municipale aho bitari aba lycée municipale canke aba lycée communale hanyuma ndiga hoho rero urumva strategy zo kwiga zaciye zihinduka uko nagenda ndakura niko ibintu byagenda birahinduka kandi n'ubwoko bwo kudiscrimina nivyo nagira mvuge ati mu bana bato biratandukanye uburi mu bana bakuze abana bo muri primaire umva baravuze indura bo muri secondaire nta nduru bavuze hama abana bato bakiruka bakanka yuko twicarana no muri secondaire hari habanka ko twicarana mugabo babikora
mu mutekano ntangereka kandi iyo discrimination iri maske ni yombi kuko umva irimwo akayipokrizi irimwo bwa buryarya ivyari grave kuko urumva antuko umuntu ataje nga kwa front bimwe byo gukubitwa no gukubita antuka vyaraheze hanyuma nabigisha hari habigisha vraiment bari flexible bamwe nyene dayere vraiment secondaire si benshi nabonye batabitahura mugabo benshi vraiment benshi barabitahura cyane none aho wagiye uriga no muri secondaire wagumye uri wa undi nyene canke hariho abandi mu kibano naho ya abandi je naciye mbona barabo nyene tuvukana baciye bavuka mu yego sha kuvuga je natanguye kubona abandi barbinosi ndi nko muri 5e baje kuturondera mu vyishira hamwe ndamuvinga ndaja mu yindi komi numva tugiye mu shira hamwe none naciye mbona rero bakora kwishira hamwe none naciye mbona abandi yego basa nkanje natanguye kubibona kandi samasuraje kuko cyo gihe baca umva umwe nyene ushitse nyene wararaba ukuntu bavuga ngo rega jewe nagize ingorane iyi akarira n'uwundi agaca avuga ngo nanje ivyo narabibonye ukuntu akarira twese tugaca tuja muri nanje ibi hanyuma après kurira tukatuvuga ati okay dukora iki twifate gute hanyuma abadukurira mu ishira hamwe ngo baca badusigurira nibi hama haratangura ibintu vy'inyigisho rero okay baza barigisha nyene bukebuke naho natanguye kugira sino nko kwishuri vraiment aho nagenda ca hose narumwe rero hari agakuru wigeze kumbwira ati muri secondaire urabona ko mu Burundi baba batwemerera ibintu vyo kuko ni ingohe zanyu ziba zera ati ariko je kugira basi isura yanje iboneke ati nasanga nisiza agatiro ico gihe uri muri secondaire nyene uri kura en fait muri secondaire nuze ya cycle inférieure sinari bwatangure kubigira nivyo kumenya nyene ko mishatsi ishobora kunkingira ngo ndayigumye ntabyo narinzi naramusha nyene nk'abandi mugabo gacu usanga ko ari izuba yego nari nategereza guca nguma ngwara utuntu tuduturika yego ntabwo nari bwabimenye rero mugabo ni na jewe sinari nzi yuko izuba ribabangamira ku rwego rw'urwo mugabo nabiboneye kuri uyu ko izuba ryaramwakira nkaca mbona umubiri ugahinduka gatukura cyane kandi yari yera ahandi hatukure nanje mu kugira ngo rero ngo ndiko ndamugirira neza nkafata amazi nkamwoza ngo ndiko ndamugirira neza ngo kugira ngo umubiri ngo umere neza ugaca usanga umengo niho ndamuturiye yego batukuye ugaca ututa ibikomere kazi ni waruzi yuko mbega bari bemera ko ushobora kwambara ishapo kuko ivyo byose ntibyemerewe ku ishure naje sinarinze uburenganzira bw'iwanje ngo ndabirekrame twagiye turamenya buke avec ama sensibilisation yishira hamwe yego rero umva maze ati umwana w'umunyamwima mureke yambare ishapo aje ku ishure majeje ntuzeya umva nevye narakoze irya test ya 10e ncadonka amanota meza cane c'était fois rero ncadonka ya lycée itari municipale mugabo sizuguye municipale yanje ndabera yarankujije mugabo ncandunguruza rero nja muri lycée nyene yego naciye mba orienté babanza kunyorienta muri normale ko niyo nari nasavye sinzi ibintu byari byadufashe dusaba ama normale mugabo ndavuga none je nzokwigisha gute ntabona icyo gihe rero we wari wasabye kuja kwiga normal kugira uzi umwigisha ari byari kukorohera kuba umwigisha ga Constance kayaga kuko ishure ryose sinari ko ndiyumvira sinari bwabone neza ivyo nshaka yego nibizogushobokera kuko urumva nabonye ishure ryose bavuga ngo bashaka normal ngo niho baca baja ngo mu ma internat naje nashaka kuja muri internat hanyuma candandika baduha amashwa atatu ishure ryose cyo twandika normal nanje nkubitamwe mu bandi yego hanyuma rero muri babandi bose ncasanga kabasimvye gaciye gahitamwo jewe umva kwera ayo manota nari naronse yari menshi casanga baciye bampa
nuzeya bampaye normale twazironse turi abana menga 3 muri classe yose hanyuma rero cangena ubwenge buca buraza rero okay none ko nsabye normale uwejeje normale acakora iki numwigisha none ya maso yanje niga izuru rifatanye nikaye nzokwigisha abana gute abana bazombaga batrishe kahave ndabona ko bigoye cyane avuga yo ifako nja guhinduza ayo kandi naragize n'indi challenge yo kwiyumvira byari bigoye kugira ngo ndonkere moye donc narashaka kuja muri interna mugabo be moye kujya umuvyeyi aca bisaba yuko bagutekerera kuja muri interna nyene vyaciye bigorana gatoya kuko hari ukuntu kujya ikibano usanga kiguma kivuga amajambo kigiriki hari umuvyeyi wanje nawe yaciye amera nk'ugira koba kugana n'umwana ngume ndamutaka amahera kurazi abavyeyi mvuga usanga hariho n'abagurisha amatongo kugira abana baje mu mayete nawe akavuga kiyumvira ne ka gatongo canke ca gito ninagira iki ese uyu mwana ndishyure ko vraiment ibintu bizohava bigenda nyene neza nk'abandi bavyeyi bavyaye bagaheka bica bituma agira amakenga uwo ni papa ego biramugora kugira ngo ashobore kufasha kugira nje muri interna camba oblige rero kugira iki kucanja kuhinduza usaba rukuru hanyuma rukuru rero bo baca bararaba nyene eske la note mfise irampermeta kuja kwishuri rihe baca baranyorienta rero kuri lycée Notre Dame de Rohero yo Rohero yiga ko abana baciye ubwenge cyane donc mba ndahinduye rero miriye mvuye muri miriye iri un tout petit peu rihari kubera urumva yari ni quartier périphérique ubu nyene hose abaye ville avant wamenga ni nk'ahandi ruguru nyene usanga nico gituma wasanga n'amakroyance n'ibiki bigoranye rero canja rero ni Notre Dame de Rohero casanga abana bafise iyindi ukundi kuntu babona ibintu kubera ukuntu n'abavyeyi babo baba bagize nyene basirimutse cabona mirezi irahindutse niho rero cemenya rero uwadutwara mw'ishiramwe niwe yanzanye kw'ishure aca aramubwira nyene ati uyu mwana n'imishatsi ntazomwesha kandi azoza yambaye inkofero n'umutaka ndumva rero na madroit yiwanje ntegerezwa kurekrama aca barandika rero ico gihe urumva agashatsi rero urumva nari ntanguye kugira adolescence abana bakambwira nyene terega usize agashatsi woberwa akamutamwo nyene aka super black aca mbona nyene menga na haturiye nyene bikomeye nagatiro nyene ugasiga baranyigisha kugasiga abo bana urumva baravuganye reka tugusigire reka tukwepiye bari byabaye barabikora kandi c'était bien uca wumva ntuze estime yawe iraduze urumva difference kwa kunda abandi bana bampunga abandi bo baza kuza banyereka reka tugusige reka tugire iki ni nabo bana batangiye kunyigisha ku bintu byo kuryoherwa je hari ikintu cigeze kuba ndazinukwa ifoto nivyo nagira mvuge urumva usanga iyo nkiyo bariko barafata kwishure amafoto usanga nk'abanyamwima badakunda kuzifata kubera avuga ati sinshaka kuboneka igituma nuko kubera ngaha mu Burundi tugifise ingorane zo kuronka amavuta y'izuba ugasanga na klima yacu ishuha rero benshi usanga bikuye kubera rero muri secondaire kuri Notre Dame abana ahubwo abana mwigana baragukunda bakwerekera utu astuce kukuntu wo kwigira neza utangura nyene kuba ouverte gukunda kuburi kumwe nabandi gufata amafoto n'ivyo byose nariko ndavuga ifoto aho nari nayankiye hari ahantu kera nyene nkiri umwana nahavuye nja mu bintu byo kuririmba hanyuma maze ku umunsi umwe baratuko turaririmba nyene vyaryoshe barafotora aho gafoto baca baragasohora bagasohoye haca umupapa umwe aca aragrata image yiwanje muri visage aragrata aca avuga ngo kura ubufu mu bantu yewe gayewe gica gituma nkurana igikomere cyo kwanka foto
rero nasubiye kuyikundishwa n'abo bana bamwega nyene ati ingo twifotoza abana kuri Notre Dame ingo twifotoze ingo tugusige giriki hanyuma babigira nyene naho baba bamfashe ku ngufu nyene ingo nabiraba nkabona ndabikunze bakabona ko ari sawa ni vyiza ntangura gusubira kumva nyene nikunda ego hanyuma ndahava nyene nanje ndasirimuka vraiment Notre Dame no kuri salutation abana bo kuri Notre Dame mwumvise yuko mwamufashije cyane kugira abo mwigeme yiyumva nawe ko ari nk'abandi urumva kuko iyo myaka ya adolescence ni imyaka aho iyo utaye ukwiyemera ushobora gusanga ugiye muri depression n'ibindi ego mama rero wewe mu nyuma ya Constance nkuko wumvise bariko barakubwira ati wavyaye igihume n'ibindi urabona yuko abantu birabura babiri kuko na papa wa Constance arirabura birashika bakibaruka abanyamwema urumva ucusanga n'abandi mu nyuma yiwe barabayeho hari ico vyahinduye uvuga ati uko nifashe kuri Constance peut-être ndatanguye kuronka inyigisho z'uko nofata abatoyi biwe abatoyi biwe ukuntu byagenze siko nabafashe siko kubera narindi ahantu nyene bazi ubuzima bwo muze nyene twagumanye tuja kurima umuntu akaja kurima nyene avuga ati yareka arondera nyene bizobeshaho umuryango kwibeshaho kuko ntiwaronka agatenge wambara utarimye wafungura utarimye hama ndabona yuko ukuntu Constance yabaye ishaka ndaze kubona abandi tishaka ko niwe abantu uko yabaye yemera nyene barantuka baranshokora ngo yishinga kuguma rera ngo abazungu biwe ngo nta kintu agishaka gukora yumva navuga mbyuke kare ngende nkore nyuma izuba niryaka ndamukure kujunda bakure kujunda ego batahane mugabo babibonye ko ndiko ndaja muhira bagaca batangura kumvuga yandi ngo ndumunebwe sishaka gukora ibiki ngo nzobarya bakambya ngo mbega ngo ntibazoshaka kurya mbega ngo bazokura ngo bazoshaka kurya rundi bazobagaburira kuye bashaka gukora hasi nzabaye kera wa mwana nawe acutse ngira ndinda ndacavuka rero urundi wo munyamwema ubacararyoherwa kandi karose uwo basa mu muryango ni ukuvuga ko bose hamwe ufise abana bangahe ni bande ari abanyamwe ni bangahe ari abanyamwema ni bangahe mu bufise nyene bakuze batatu ego n'abirabura batanu ni ukuvuga ko ubu bakurabiye ko abariko baraturaba barabona ko abavyeyi birabura bishobora gushika ego wewe rero warize scientifique uramaze kubisiguza ukabitahura ivyo ari vyo genetiquement kugira umuvyeyi bizoshikira mu minsi iri imbere akavuga ati bino bintu bivuye he mu muryango peut-être nta nibihari ivyo bintu birakunda ko genetiquement mushobora kuyisanga ama chromosome yagize mugabo ugaca usanga mu reproduire umwana abuze yantuze ya melanine ego no kuvuga n'abavyeyi babiri kugira ngo umunyamwema avuke umugabo n'umugore bose bategereza kuba bafise utwo tujene twa albinisme ego rero sinzi abize science canke mwishuri twese baratwigisha bya croisement de Mendel ego no kuvuga iki umupapa agira izo gene n'umumama akagira izo gene hamazihuye bivanye nuko ziri dominant ou recessif haca hazi igitigiri no kuvuga abazara domina kuko igitigiri cabaye cinshi ni nkaho no kuvuga
uwo wundi atabayeho nawe yari umunyamwema turi batatu nukuvuga twari kwa turi bane nukuvuga bane kuri batanu nukuvuga ntuzeza ari domina kuko urumva ni à peu près égal okay rero muri abo rero nukuvuga nk'ubu unye muri abo bandi birabura hashobora kuba muri abo batanu nka babiri canke batatu canke umwe nabo muri bo bafise akajene ka albinisme mugabo atarabarbinos okay muri abo rero nk'ubu unye batatu baramaze kwimariya kandi babiri baramaze kuvyara nta numwe aravyara mu albinos bisigura ngo abagore babo bazanye nta numwe afise akajene ka albinisme okay mugabo iyo haza kuba uwo onye umwe tuvukana akaba muri wafise ako kajene agaca agira umugore nawe nyine afise ako kajene hacasubira kuvuka umu albinos okay mugabo ubu nta ba albinos baronse mugabo ubu unye basaza biwanje abo bavyaye abana bamaze kuvyara bashobora kuba nimba muri abo basaza nje bavyaye harimo ufise akajene recessif ka albinisme ashobora kugatransmeta muri umwe canke babiri babana biwe kuko nuruhererekano bita ngo akaronda muri abo rero hashobora kuba muri abo bana babo hashobora kuba nk'uwo uwarosa ku kajene via son père hanyuma nawe niyakura akazoja kwimariya kubaka nimba ari umukobwa cyangwa umuhungu uwo kanyagasanga nawe wo mu wundi muryango nawe ako kajene aragafise hazoca hasubira havuka umu albinos au complet umu albinos ntashobora kuvuka papa mama bose batatanze ayo majene badahuje ayo majene bikunda bijya kurazuma domendere yego rero abavyeyi rero urumva uno munsi ushobora kuba uri ngaho ubona nyene ati nibisanzwe nta nakimwe mugabo ejo canke hirya ejo ushobora nawe kumuvyara nico gituma iyo tuko turigisha tuvuga ati numuntu nk'uwundi nibintu nibisanzwe nibishika kubera urumva proteja science kugera no munsi ugiye muri ecography nushobora kubona ko umwana ari umwana nanje nivyo narinze ecography ntibitwereka navyo ushobora kubona naciye ndabibonera ati nama ecography burya rihenda nta nivyabona umuntu baramubona ko ari umuntu gusa babona ati arafise irange zovuka suko babona yego ndamuvyaye no baca baza kwa muganga ngo urafise ngo hari abandi banyamwema jeje ndamufise nyene yego ndamufise ngo none ngo vyavuye ngo iwanyu ngo muvukana ngo canye kwa papa wawe canye kwa mama wawe neka ni kwase no nibisaba mumbwa mugana naho nyene nawe nabonye none wumva kumenga nikosa bashobora kuba bataka umuntu arugo kubera ari we yamwibungenze baca bavuga nyene kubera ari we wamwibungenze baca babanza guhiga iyo vyazananye ariko no munsi ivyo bari bita ko baranamwipfuza ivyo bari bita ko ari novuga le malheur kuko warigeze kuvuga mu kiganiro ngo wamenga ngo uri mu porte malheur mugaba c'était pas le malheur uno munsi vyacitse inguvu gute kuri wewe Constance kuko ubu uri mu buzima aho ukora aho uri umuntu akontribua cyane muri communauté yanyu kandi uri umuntu akwiye incabwenge umugore novuga yuko ari uwakarorero mu muryango no mu kibano ivyo bita malheur vyacitse gute strength zawe bicika gute force zawe kugira ngo bikoreshe kimwe ca mbere ivyo nita malheur nabandi bavyita malheur cyane cyane narabibayemwo aho uvuga uti kubera iki navutse uku akanya gato yego warashobora kwiya kumva wansi harageze n'ahantu nicara mu cumba nkavuga mana kubera ikinda yiwanje itakorotse kubera iki none ari jewe wahisemo konchasa ukuntu kubera iki wahisemo umuryango ariko mu nyuma nkagenda ndakubisa amaso inyuma nkaraba babana muri babana banzomera hariya amu wa mbere nkaraba nahavuye navansa bo barayaheba yego baradubagora barabivamo bavuga bwabundi birashoboka uko ngenda ndabona akantu nize kuza kari positive akantu kari positive nkaca ngira comparaison nkavuga tuko biri kose iyo nza kuba ndi umuntu wa porte malheur
simba bikunda yuko menya mu ishuri kandi hari abandi bayobewe hanyuma ndabona igihe kimwe nyene bashinze amashira hamwe umva zangu kwa kundi twabonana n'abandi navyo biramfasha hanyuma ikindi naco nkaca n'inyigisho zirajamwo hanyuma nkaca mbona hariho baratujanye nko mu nama ngiye nk'ahantu akomeye nkaca mvuga ati hariho abantu tubana hariya ku butare babandi birirwa barandirimba hariho abataragera ngaha hantu ngeze ego wicaranye n'abantu bakomeye wicaye mu ivyo byose iyo nza kuba bwa bundi ntari insuku nguko simba nshitse hano nkabona nyene ati bwa bundi ifu yuko ahubwo nkomerezaho nkabandanya hanyuma hariho akantu mama yaraje kuvuga ko ivyerekeye abaganga n'ukuri abaganga n'ukuri murabe muze muratubabarira abaganga n'ukuri mutwumviriza n'abandi muvukana n'abaganga niki vraiment uri umuganga ukadekuraja umuvyeyi yavyaye kandi ni wewe wa mbere umuntu abazi nyene yuko umubwira ibintu byo kuko ububizi scientifiquement kuko nta shure nibaza yuko sinze ama programme yose kwameze mugabo surtout science na lettres je aho naciye muri biology baratwigishije kintu ca croisement de Mendele ibyo bintu vya albinisme barabicako twe muri classe ntibavya profondisa mugabo barabicako uwize scientifique barabimwigisha cyane y'abaganga benshi washaka sinze intuze baba baciye muri ivyo nibaza ko bo bashobora kuba bona vyiga kurusha mugabo rero ko kuntu baca bagaruka bagatera ubwoba abavyeyi ngo wabikuye he wagize ahubwo umuvyeyi aba yiteze yuko ari wewe umubwira wo noneho ubuhinga ngurukanya bumenyi bwaraje nuwo batacibuka iyo kuru kuko hari giye kuru usanga ibi tumenye umutwe ugasanga ntidushoye kuvyiga neza unamubonye yamuvyaye utaramenya uko ubigenza pfumubaza basuje ku buhinga ubaze ati mbega kugira umuntu avuka mu RBC ni gute kugira umenye ikintu uja kubwira umuvyeyi kuko abavyeyi benshi baradeprimye kubera iki abaganga nibo batangura kwanka kwakira abana babakira bagatangura kubatera ubwoba none ngibi bintu ngo vyavuye he ugacumenga se umwana vyaye ngiki kintu ngo cahora kiba mu muryango iwanyu benshi vraiment baravyidogera mu bavyeyi tumaze kuza turafasha kuremesha ako ni kamwe ni akagohe no kuri abaganga mudufashe munyamwema n'umwana nk'abandi hanyuma ingufu rero kuko byagiye birabandanya maze kubona ndiko ndiga nkamenya numva nyene nshaka kwigwanira mugabo ndabikure mu migere kwa kuni nahora nkubitana ingumi n'abana ndabishire ukoresha ubwenge kuko niga amategeko mugabo numva nyene ko ari amategeko yo kuzoja guhangana mu nyuma masanga ko Imana yangiriye ubwo buntu naho ntabona kure ntagirane mugabo nkashobora kuza ndamenya mu ishuri fo yuko ayo mategeko nkabona ndayize ndamenya wa mbere wa kabiri wa gatatu ndabona ati ahubwo ni kuyakoresha kugira ngo ngire plaidoyer ubu rero wize iki muri university nize amategeko nyene droit ko niyo yari indoto yiwanje numva nashaka kuvyiga umuntu mbere yo kwigwanira mugabo mu nyuma ndabona ati oya kwigwana ahubwo nukuvugira nukumuvugizi nongere mvugira abandi mbega uyu unye kwambwiye iki ni hehe noja kumwitwara ni irihe tegeko rimwe mbega ni ubuhe burenganzira bw'iwacu ni bihe turekuriwe ni bihe tutarekuriwe rero jewe nakumenye uri mu mashira hamwe yo kubavugira abo wavuze abavyeyi bavyara abana munabigisha ingene bofata abo bana kuko ubu kera mushobora kwa mutari mufite amashira hamwe abo bavyeyi bavyaye abana nka Constance bahuriramwe ariko ubu ayo mashira hamwe yarahari mugabo hari ikintu tumaze imisi tubona muri community kandi cyo kwamagana cyane twarabonye ububisha bw'uku kwica abana canke abana canke umuntu akuze abanyamwema kubera ngo bavuga yuko ngo bakwishe n'ibihimba vyawe bakabikoresha mu kuronka ubutunzi rero twarahuriye na Constance ku mumama yabuze umwana mu misi yahera yahuye n'ico kibazo cyuko ya baramukidnapfi bamujana kumwicira ahantu bamwica nabi cane Constance aba muri abo bamama amwiyegereza aza kumuhoza
ico kintu warakuze ugitinyaga mama mu kibano uvyumva ati abanyamwima barabangamirwa cyane n'ubukozi bw'ikibi nk'ubwo bwo kubarondera ngo babice maze kubyumva batangiye kutubwira ngo ayo n'amadoro ngo baze babicirako papa wabo yari agasaza ntera ubwoba uyu nawe yaramaze kugera mu gihe cyo kurondera abagenzi bingana bagenda bayaga hajya agiye atashe ngo bari hehe bya bihume byawe bibiri nanjye numva mbwiye gutyo aca numva nanjye nciye shiduka ubwoba niki aca numva sinaronka icyo ndamusubiza naca nihorera kuko mvuze ni gukubitwa naca nkubita aca ninumira umwana akazotera aje rero agashajaho muraba mwumva yuko muriko murahigwa mugenda muri bihume mutabona muzomenya niyo mwaguye nkaca numva nanjye ishavu rirandiye none umuntu w'umuvyeyi uko niko aca abwira umwana wiwe nanjye nkaca numva nyene birambabaje numva simfise ingene ndabivuga nkamubwira Constance buguma ngaha muhira wirinde abe yuko ntuzihure n'abagira nk'uko nkozi z'ikibi ntibaze bahave bakwibundira usange bagucinyirije mu nzira ntitumenye niyo kurondere ngo namwe nawe rero ngo namwe muri ahantu henza ngo mbe ngo abo bama bariko barica ngo ntibakora iruhande y'abavyeyi nibaza yuko ngo muntere ubwoba bwo kuja kwitemberera ngo hamwe n'abagenzi ngo ngaha muhira ngo nzoguma ndi mu nzira ngo gushika ntiyari kuba imfungwa yo mu nzu kubera yategeza kwiga yategeza gukora ayo ma activité yose yo mu kibano ibyo n'ibintera ubwoba ngo nibasha ngo mbega ngo urazi ngo ko imbere yo kugira ngo banyice ngo bazaba babanje ngo kwica mwebwe bazoshikira ariko babanje kwica mwebwe ngo baje bandondera ngo mwabanza kujyana ngo ndazi ko babanza kwica mwebwe ngo kugira ngo mugabo ico kubara muri Bujumbura peut-être byarafashije ko mutabaye victime y'abo bantu bari bamaze iminsi bahiga bufuni na buhoro bahiga abanyamwema ico carafashije canke ayo makawa arayumvise kandi narazumvishe cyane narazumva ariko kandi nyene bon twe aho twaba washaka hari hamaze kumara iminsi hari n'intureka yabo bavuga ngo abatama bafite ubuhanza mu nyuma ngo ntumba zabo bakura amenyo rero numva nyene two naje umwanya n'umwanya byo byonshikira mugabo nico gihe nari mfise conviction nari mu bintu byo gusenga cyane kwega ati Imana yanditse yuko mpfa muri ubu buryo nta umuntu numwe azobizibira ati rero nzogenda hageze ko ngene mbari kwishengera mbari gutembera mbari kugira iki nzogenda hanyuma ati abo bazoza abo bamaze kwica bose babakura mu nzu barakura mwibarabara rero ni hagera rero naje ntibazonkura mwibarabara bazonkura mu nzu ndenga kwiyugarana mu nzu ntaco nubundi noba mvunye mugabe ivyo bintu sivyo ibihimba vyanyu babishe ntibitanga ivyo namamite niyo amamite twumva ni kwa kuyumvira guke jewe ivyo nabonye byo niyumviriye ko ndaraba nabona yuko ari abantu bashatse kubahonya bave mu kubera muri abantu bake novuga ko muri minorite muri ntuze iri vulnerable groupe y'abantu iri vulnerable muri community kubera muri nkewa muri bake kandi muraboneka cyane baraboneka gose ngo nivyo bariko barashaka kugira baze barabakuraho ngo bariko baja kurondera imigisha kuri bo ngo babatwaye ibihimba yaje nabona yuko ari indi mitwe bagize yo gushaka kubaho n'abavemo mugabo rero ivyo byaramuteye intege kuko uwo mumama aho twahuriye mu kinama yarimwo kandi yari karabatera intege ababwira ati ibi vyamushikiye umumama ariko namwe mufite utundi twana duto ce mwitwara ukugerageza urumva waciye ushinga ishirahamwe ubu rimaze gukomera cyane uwo tubwira izina ry'iryo shirahamwe ego
ishirahamwe nashinze ryitwa Live Together as a Family. Ni ukuvuga tubane twese nk'umuryango. Sinashatse kugira kuko hari hasanzwe andi mashirahamwe bavuga ngo n'amashirahamwe y'abanyamwema. Ngoro kuva n'amashirahamwe y'abanyamwema none aba mama babonye ingorane nk'uko kwa mama bobo bite ko hari abagabo birirwa barirukana abagore babo kwera bavyaye bo bana bakabura iyo baja niyo bava ugasanga umuryango baje bavamwo uranse kubakira umuryango wo kumugabo uranse kubakira uwo mu mama ngo usanga asigaye ari gati kawaga kubera ko yavyaye uwo mwana ati none wewe ninda azomwumviriza abo bakobwa bangana nanje bahuye n'ibibazo nka jewe ikindi kiganiro ngera tuzokora ikigihe ugasanga uko umwana akura agenda nawe araja mu bigera kipfuza kurushinga nk'abandi bose kujya uwundi wese bigenda none bakobwa bahuye na vya bibazo warushinze nka jewe nararushinze hama ntigwarama kuko imiryango umugabo wateye induru hanyuma umugabo aragira ubwoba ivyo byose birashika ni discrimination izo zose ni bandi bakobwa none bameze nkanje bateye amada nabo bakavyara abana bakaba ariko barareba bonyene bobo abo bana bo bavyaye bobo ko tuvyara tukavyara abana birabura nabo bo bana nabo bakaza baratukwa mu kibano uti nyoko wawe ni nyamwema nibiki akagenda yaratune bobo ninda zobumviriza ko tuvuka kubirabura tukavuka twera natwe hagera ko tuvyara tukavyara birabura mugabo ugasanga abavyeyi bacu bariko baragira ingorane abo tuvyaye baragira ingorane none tuzoguma tuvuga ngo namashirahamwe y'abanyamwema gusa oya ngize ko tubane twese nk'umuryango mwese umwe wese amenye yuko wewe uri kuratuka uwo muntu ngo yavyaye nyamwema wewe uri kurantuka ni nyamwema wewe uri kuramfata nabi nawe ukuratuka umwana wanje ngo kubera Constance arafise umwana ntitwashatse kwinjira mu buzima bwiwe cyane prive mugabo arafise umwana kandi yirabura ameze nk'abandi bana bose no kuvuga yuko iyo discrimination na stigma umwana wiwe arayisibisa nk'uko na mama wiwe amuvyara nawe yayisibishije umva bica biba uruhererekane rwa discrimination ugasanga kandi ibintu bisambura cyane imiryango n'ibintu bisambura imitima y'abantu n'ibintu bibabaza cyane bigenda bigatusha ku buryo usanga nabo tuvukana barashikirwa na discrimination y'uwanje ugasanga nko mu bahungu twavukana hari bagiye kuresha ukumva avuga ati we ntuje kumugira avukana n'abanyamwema nawe uzohava bavyara cyangwa ugasanga umukobwa tuvukana umuntu aje kumuresha cyamubwira ati na wewe naho ugize amubwira ati tuvukana nabajya usanga nimba bari bagize aciyamo amukwepa kubera nukuvuga n'uruntu rw'uruhererekane mu kibano cyo gituma ivyo twigisha ni ibintu bisanzwe cyane kuri ngira ni yindi ntaye tuzogaruka kuvuga antuka uno munsi nta birebire ndashika ko aho ngeze ndashima Imana ndanezerewe nyene uko biri na mama uno munsi nta regret gituma yaramvyaye rero nje gituma n'abandi bavyeyi bamenye si ikintu cyo kuregreta n'umuntu ashobora gukora nk'ivyo abandi bokora n'umuntu aciye ubwenge nyamwema n'umuntu ashobora afashijwe yiyegerejwe n'umuntu w'umuhanga nawe nyene nk'abandi bose rero wewe ubona nyene kuri kurabakumira wewe ubona yuko uri kurababwira ico ushatse ubona yuko batreta nabi wotreta abavyeyi nabi menya yuko nawe jonejo bundi ushobora kumuvyara canke abana biwawe canke abuzukuru bawe bakamuronka mbega uzoca ubigenza gute tumenye gukundana tumenye gushigikirana tumenye kugira iki antuka vraiment ubu unye abantu nuguhinduka ivyo byo kuvuga ngo namaboro ngo nibiki ni ibintu by'uruhendo bya shetani ibintu by'ibintazi bitagira ishinge je ntawe ndabona agaruka canke yovugira mu mahanga akishima ati je naratunze kubera nagurishije umushatsi nagurishije nishe umwana w'umunyamwema nta birenze nyene abantu baja mu bintu vy'ibi ni ivyisi by'ibintazi n'ubundi bahera nyene nk'ibintazi kuko inyuma ya byose naho bogira ngo baronse biciye mu je sinemera na gato yuko hari umuntu yogira icaronse kubera yishuma amaraso arahuma twese tuva amaraso atukura jewe wewe nashaka mbwire abo abariko baranyumva yego mutanga ubutumwa kuba bariko baratwumviriza dusozera ikiganiro mubabwire message bafise abana nari n'abavyaye ari bane mugabo hari batatu kandi barakuze kandi ndabona ko
mbega nahangeze ubuzima mfise ubu Constance wanje ndabona yuko yambereye muri byinshi ego babiteho uwoba yaramuvyaye amubungenge kandi amwiteho amwigishe kuko n'abantu nyene nk'abandi n'abantu bafise ubwenge mbega cyane umwitayeho arashobora kukugirira akamaro gusumba na ba bandi bandi bo abakubwira ngo ni igihume wewe ntugire ishavu komeza wivuganire n'Imana ya gusa yagire n'Imana kandi wishimire cyane kuko ni umwana nk'abandi wishimire icyatumye muguha n'icizi uzi kazoza kiwe ego rero jewe ku buryo abo maze kubona urugero bagezeko ndaryohewe cyane n'abandi babyeyi baze bafise abanyamwema canke n'abazobaronka ntibaze bagire ngo ni ingorane barose canke ngo n'umuvumo canke ngo igitero kibateye baze babakire nk'uko bakiriye n'abandi baze barabyaye n'abataje barabyaye muvyaye bwa mbere mwakire nk'uko nyene bakiranye n'abana nk'abandi n'umwana kandi afise ubuzima bukomeye gusumba mbega bwuzuye nawe Constance babarinda ikintu bita izuba ego nicyo kintu kibononera umubiri ubuzima kuko bimwakiye aramererwa nabi agaca atangura kurwara ibintu by'ibikomere asa nabi bagaca batangira kumwitwararika nyine kuko urwo rukoba rwiwe ntirukomeye kuko izuba urinze ubona umuntu arinze yakirwa n'izuba agaca umengo arahiye ushobora guca nawe ubona ukuntu ushobora kumwitwararika ukamureba ego nico nobasaba ntibaze babirengagize ngo babafate nabi ego begere n'ayo mashirahamwe nk'iri Constance afise iyo shirahamwe mu mashirahamwe baza barakura utuntu n'utundi bacomenya ingene bashobora y'ukubwizanya ukuri ama experience bamwe na bamwe baciyemwo birabakomeza nkuko wabivuze rero plaidoyer uri kurakora n'ukuntu ishiramwe ryawe rimaze kwaguka rikora ibiki rijejwe iki cane cane mu kibano ibyo rijejwe icambere na mbere nuko nabonye ishirahamwe amashirahamwe yandi asanzwe nyine afasha abanyamwema hari ikintu yari yaribagiye abandi bahora bakorera ko hanze ikintu cyo gukoresha amavuta y'izuba twe rero ishiramwe ritanguye icyo twahereye ko kwari kwitaho urukoba ndere amavuta y'izuba turashobora kuronka ukuntu turiko turifuza kuyakorera ngaha mu Burundi ego yo kuyakorera ngaha iwacu kuyakora hanze birazimvye cyane kwitaho kwanza amagara hanyuma gufasha abo abavyeyi bahura n'amahohoterwa abo mama birukanwa kubafasha ukuntu bashobora gukora imirimo yo kwibeshaho kugira ngo bashobore kubeshaho abo bana babo bashobore nabo kubona nyine ko hari ubundi buzima kuko watawe n'umugabo ngo nuko wavyaye uwo mwana wumva usanga n'ishavu benshi barita ku bana babo niwe wambujije kukuro nkundi mugabo niwe wambujije iki niwe utumye amagorwa yose ni wewe rero wumva tuja mu byo kuremesha kugira ngo bana ntibace batabwa abo bavyeyi ntibagire trauma kubarihira amashure kuberekeza iyo abatwara ku mashure no kuza turaja kuvugira aho bariko bariga kugira ngo babaho uburenganzira bwo kwiga neza kuko byose vraiment ntaco ntabonye cyaraho nimbaza nti ivyo nagiye ndahura navyo experience nyinshi nagiye ndabona z'ibintu bibi kugira ngo bize binyura ntahura abandi rero umunsi ntabwo nyene ti umwana hari abo ngenda abana babankiye ku ubwisanzure kugira ngo bashobore kwiga neza bigasaba yuko ngenda nteruye ama diplome yanje ntumbaze vya ama diplome n'ibiki n'amabirete yiwanje kugira ngo ngende kubereka
nkatwara na attestation de service nko gaterega nanje ndi umukozi wa leta yego umukadre wo muri ministeri ndakora rero namwe birashoboka ko aba bana nimwabareka bakiga neza nabo bazova mu bakorera igihugu abantu nkundi muntu wese yego urumva kenshi nivyo tuba turimwo plaidoyer abo bakobwa basa nanje usanga baguma batera amanda kubigisha nza muriyemera mureka ko umuntu wese aza kubakubaganirako nza murifata uku uwo vyashikiye nawe ati raba witwara uku hanyuma gerageza ukore uturimo tumeze uku kugira ngo bigukundire ko uronka ico ufashisha uwo mwana washize ku isi subira mu buzima donc ni kuvuga basubire kugira resilience baje mu buzima baje muri circulation bashobore guteza imbere umuryango wabo bashobore guteza imbere igihugu cabibarutse kuko birashoboka nta muntu numwe atagize icamaze mu gihugu ego wavuze ikintu gihambaye cyane kuko waravuze ati mu bintu bituma badashobora no gukora akazi ko hanze kuzuba hariho uyo mubiri wabo kuko muhereye kuri ico kintu n'ingwara wavuze wasiguye cyane cyane za kansere z'urukoba zifata abanyamwema cyane zikabagabanyiriza esperance de vie mugabo muhereye hajya bikemura byinshi cyane kuko nyamwema yisize tujya tuvuta twizuba acagira kabiri kameze neza akambara n'impuzu nyene zikingira nuko benshi baracari mu bukene turacari ko turasaba nyene imfashanyo abashobora kudutera inkunga badufashe kugira ngo abo bamama abo bakobwa bagire bashobore kuza turonka uko kuntu dukora ayo mavuta kuko ayisize urukoba rusa neza hanyuma iwe rusa neza ntirugume rugwararigurika nawe nyene ariyemera ntacarikomera arikunda hanyuma akabona nawe nyene ko hari ikintu yokora ari presentable ku kazi bamuhunga baragabanuka baragabanuka hanyuma nawe agacagira ico akoze yumva nyene yuko yisanzuye amagara atamukitse gutyo agashobora kugira ico yimarira babana kwishuri nimba babahunga kubera bera iyo bafise ibikomere hoho babahunga kurusha yego tuvuta turonse tuza kumufasha ko hariho bamwe baza kushiramo nyene ubushira sone bakamunga kwera yera mugabo hariho nabandi bavuga ati kameme naho yera n'umuntu ufise ibikomere biranuka yego tucahunga cyane rero tuvuta tuza kumufasha kugira ngo discrimination iragabanuka hanyuma auto discrimination nyene ikagabanuka umwana akagira estime de soi hanyuma agashobora kumva nyene kashobora kwiga ivyo bintu by'amaso nyene kubahereza ama lunette fime kuko benshi ibintu byaho kuvura amaso biragorana hari dukunda guhura navyo vraiment nko muri minsi n'ukuri hari abavyeyi benshi n'ukuri abantu benshi ndabashimira cyane naho nkora sinashika kore ngure n'akamodoka mfumenza ndiyunguruza ndiko ndagenda hari ukuntu mba ntegereye bisi murabona ko vy'amabisi mwe minsi bigoye cyane kandi bica bitera ibibazo kuko urumva uko abandi baja kugwana jewe ngiye kugwana ndakomereka ngiye kugwana kwinjira muri bisi ndakomereka ivyo nashatse kubikubaza nti mu buzima bwa misi yose kuko ishene yacu yitwa Our Daily Lives TV intambamye ukura nazo nk'utwo tuntu dusiguriye twari dukeneye ko abantu bagenda batwumvise urumva mpagaze ngaho izo ntambamye nyene z'ubuzima bwa misi yose ariko ndavuga nti iyo mpagaze nko kuri bisi urumva ntegereye mu gitondo nisanga ndiko ndacererwa kubera iki baragundana bakagwana nanje ngiye kugwana ko kagufu ko kugwana nanje nkumbore ngira ngo no gatora mugabo rero ninjiyeyo barazonsunikira ku muryango cabazogira ikibahonyoje ikirato njani gikomere ko bibaye nabi mva kwa mangwana misi yose rero hari abantu usanga bameze neza nuko akavuga ati reka uyu muntu turabona ko nawe ndashaka kugwana nkuko abandi bagwana canke n'izuba riba ryatse mu gitondo nyene umva uko umwanya uhera niko ryaka rigatonora ukaca usanga biragoye ko ngira iki nguma ndarihagaze ko ntegereje ya bisi rero ugasanga ari umuntu nyene avuze ati nshaka kugira iki kumufasha ndakwiye usanga mpagaze nko ku ka distance gato mugabo kwera y'amaso atabona abantu bataratahura n'ukuri ko amaso y'abanyamwema batabona ko ugasanga aranyakuye tingwino yanyakura nanje y'amaso sindi ko ndamubona mubura gaca agenda yibaza ibindi sinzi abo turi kumwe rero ati yantinye yari karavuga nyene parfois abavuga nyene tigira yatinye abandi nabati ngira ngo ntakwije sinzi nyene ivyo biyumvira mugabo ndiyumvira nyene abo tuba turi kumwe dutondanye
iyo batabonye ko aribo bahamagaye kenshi urumva baca bihorera kumbwira kuko bababwiye ati bagomba kwiruka kuja gutangura avuga ati oya nuyo ingo ugasanga nanje ntavyo nabonye bagaca base wa muntu yagenda bagaca sogora barambwira terega yari karaguhamagara kweri kutagiye nabaziga terega ntavyo nabonye ko mutambariye nawe nyene urumva ntagize rero mwabavyeyi mwavyaye mugaheka mwanya kugira imana uzombona agombye kumpa karifiti cyangwa agombye guha karifiti uwo munyamwa bazoba mukingiye cyane ariko urashaka umuhamagare nta kibazo ati muzungu canke nyamwema nta ngorane mugabo mufashe mwako karyo vraiment ndabashimira cyane vraiment barabikora naho urumva tugwa muri utwo tubazo dusozera rero kubera iryo shirahamwe ryawe ririko rirakura twagomba ubwira umuntu wese yakubonye yo gutora gute kugira ngo mukorane ashobore kuko hari umuntu avuga ati ndumuhamagaro wanje wo gufasha ujya mu gwabarya abantu babanye n'ingwara ya albinisme ni condition ya albinisme nico kintu cy'ubunyamwema sinzi yo cavuye ariko abana na condition ya albinisme uwo muntu yo gutora hehe uri ku marezo sociaux bigenda gute murafise ntuze ya timu ya communication ibafasha kugira ngo abantu babakeneye babakurahe ego murashobora bwa mbere na mbere murashobora guca byoroshe cyane ku nimero yanje ngira ngo uraza kuyauploading ndayandika kuri ecran ego hanyuma ikindi naco turafise amarezo urashobora kuja kuri Facebook ukandika Live Together as a Family ucubona ntuzeya ibikorwa dukora tusanze dukora ucubona turafise site web Live Together as a Family www.livetogetherasafamily dot yabari ko point mugabo turayifise utafye biragira cyangwa na kuri LinkedIn turafise page kuri Instagram turafise page usanga yanditse ko Live Together as Family canke El Tofa sigle association ibyo byose bigize urashaka kudutora canke naho wandika muri Google gusa kandika ati Constance Katihabwa haca haza ibyo dusanzwe dukora na ya page zacu ucuzibona ya site web ugashobora ndamaze no kukubona kuri Instagram ego aho hose Twitter inuze yari basigaye bita X aho hose turiko naho ndababwiye Constance n'umudamu w'incabwenge ari style ari sape niwobona agastyle kose abafise asa neza mwabibonye mu mafoto kandi baragutumira cyane mu makoraniro y'aba jeune filles les jeunes ubu usigaye utanga umwanya wawe kugira ngo ugende nawe wigishe ubuzima waciyemo ubwigisha abandi ego cyane kuko ni umunezero mwinshi ndabikorana kuko nukwigisha community batahure ko muri abo ba jeune nyene muri abo bakenyezi niki barakeneye nabo kumva ko zanguvu nagira kwa kundi hari impamvu nyinshi zo kwiranda nkabivamo byose nkabiheba yego Imana yaramfashije rero no munsi ndiko ndabwira abandi nabonye hari uwundi ashobora kuba atari n'umunyamwema mugabo agacika intege kuko yahuye n'ibindi bibazo bitandukanye hari imigwi itandukanye ariko hariho n'abandi usanga yaranahiriwe mugabo ugasanga muri we ntabona yaja yumva yabona utuntu dutoya tw'intambamye turiko turagira mw'ivyo rero turafashanya guterana intege kugira ngo tubandanye no kwigishanya kugira ngo ejo nabo nibaja kuzishinga bakavyara abantu bera ntibace bayiruka ngo bavyaye ibihume bamenye ukuntu bavyitwaramo yego ndabashimiye cyane ku mwanya mwafashe mukaza ngaha kuduha kino kiganiro cabaye ciza cyane cigishije benshi kandi cateye intege benshi mu buzima bwabo bazocamwo canke bamaze gucamwo mama turagushimiye cyane mama Constance ubu umubonye Constance mu bandi bana canke wiyumva gute mbanja gushimira Imana yashoboye kugira ngo ibanzigamire fashe muri ibyo bibazo byose birashika yabazigamira kugeza iyi saha ikaba yatumye tuguma turi bazima yego Imana nihabwe icubahiro ko niyo byose bidushoboza niyo itanga ubuzima niyo itanga byose
nyama nkaba nshimira nyine na Constance ego yagize umutima yo kwitanga yitangira abandi ego kumuhezagira très humanitaire umukobwa wawe ego Imana kumuhezagira ego ndagushimiye muvyeyi waherekeje Constance hama subwa nyuma ngira ngo tugize ikiganiro na Constance ko hari vyinshi dushobora ejo nejo bundi kuganirako murabe cyane iyi shene n'abandi batumire bari inyuma yaba tuzoza muze murasujera batumire mushaka kubona n'amasuje twoganirako ego mugire subscribe ariyo s'abonner like j'aime hama mukunda ibiganiro vyacu mubisangiza abandi mu magrupe yanyu nk'iki cyoco ndazi abantu benshi bazocigira ko vyinshi mugisangiza abandi bakira bari benshi yari rero Dalila Nimpagaritse muri ca kiganiro My Life My Journey ubuzima bwanje n'urugendo twaciyemwo murakoze kuturaba bye